twebwe rero cyo dushoboye ubwa mbere twebwe ubutegetsi bw'igisivile buzoba buri suko y'abanyagihugu kuko hajya abahinga bose baremeza ko ivy'ubutegetsi kugira ngo ukore neza n'imiburiburi nuko ufise ishaka ryo gukora neza canke nawe ukabutinya igitsure c'abanyagihugu. Uyu ni Kefa Nibizi umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose hari mu kiganiro n'amenyeshamakuru. Kefa Nibizi rero hari n'ibindi bitari bike yashikirije abamenyeshamakuru byerekeye ubuzima bw'igihugu. Urunani Burundi bwa bose rurashikirije abarundi n'amakungu umwitwaririko rufise ku bukene bw'igihugu cacu kirimwo n'inyishu zibereye zo guhangana n'ubwo bukene. Igihugu cacu cugarijwe n'ubukene butagira izina burangwa cane n'itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'igihugu, ubukene n'iduga ry'ibiciro by'ibintu vyankenerwa nk'ibinyobwa vya Braludi, ifungurwa, umwavu w'ikizungu, imiti n'ibindi. Ubwo bukene burabangamiye cane abakozi ba leta kubera yuko imishahara yabo iguma hahandi kandi ibiciro zizankenerwa biguma biduga ku munsi. Ubwo bukene buhanze igihugu cacu ntibyizanye ariko bwavuye ku ngingo zidashemeye no gutunganya nabi ubutunzi bw'igihugu zibonekeje kuva hagiyeho ubutegetsi dufise uno munsi. Mu gihe ubutunzi bw'ibihugu bivuye mu ntambara bwama buduga bimwe biboneka kuva ubutegetsi dufise uyu munsi bujaho inyuma y'intambara, igihugu caciye gitangura kuja mu bukene butagira izina buguma bwiyongera bugasubiza inyuma igihugu n'abanyagihugu. Ikena ry'ibitoro rimaze ikiringo kirenga imyaka 2 ni ikimenyetso sindamusiga c'ubutegetsi buriko buragera ku musozo w'ubushobozi bwo gutunganya igihugu. Inyishu zitogwa zibonekamwo inyungu za bamwe mu gihe ubuzima bw'igihugu cose busa n'ubwahagaze. Urunani Burundi bwa bose rubona ko amatora yimirije adashoboka mu gihe abitoza badashobora gushikira abanyagihugu. Rusavye leta gutekanya izindi nzira zo gushiraho inzego zotowe hamwe ibintu vyoguma uko biri uno munsi. Ibintu nyamukuru vyateye ubukene mu gihugu cacu ni giturire no kunyuruza amatungo ya leta, kunanirwa k'ubutegetsi gukorana n'abasanzwe bafasha igihugu hamwe no kunanirwa guduza umwimbu na cane w'ibintu njabukamazi. Izo ngendo zaramaze kumugaza abari mu butegetsi dufise uyu munsi ku buryo utwigoro twose two kuzihindura atantambwe twigera itera. Utwigoro two kunagura ubutunzi bw'igihugu twarakozwe, aha twovuga nk'indinganizo CSRP1 na CSRP2, ibona kazoza gushika mu mwaka wa 2020, amahangiro y'ikimpumbi hamwe n'umugambi w'igihugu w'iterambere PND. Ariko ivyo vyose ntaco vyashitseko kubera ubunyonyezi hamwe n'ubushobozi buke bwo gutunganya no gushira mu ngiro imigambi bivuye ku gukumira abahinga batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri kino gihe hagezweho mbona kazoza y'igihugu cifashe mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mwaka wa 2060. Iyo mbona kazoza isa niyaje guha icizere abarundi co muri kazoza kugira bibagire amagorwa bari muri kino gihe kuko atakintu na kimwe gifatika cerekana ko igihugu c'u Burundi kizoba cifashe mwaka wa 2040 cateye imbere mwaka wa 2060. Tubona ko ahubwo atagikozwe maguru masha ubuzima bw'igihugu n'ubw'imiryango ushobora guhagarara mu myaka mike iri imbere. Urunani Burundi bwa bose rurahumuriza abarundi ko buno bukene igihugu kirimwo atari ugome kandi ko gwiteguye kuzana indinganizo shasha mu by'ubutunzi izotuma imibereho y'igihugu n'abanyagihugu isubira kunaguka. Iyo ndinganizo Urunani Burundi bwa bose ifatiye ku ngingo 4 nyamukuru: gushiraho ubutegetsi bufise ishaka n'ubushobozi byo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu, kugwanya igiturire no kunyuza amatungo ya leta,
kugiranira imigenderanire myiza n'abasanzwe bafasha igihugu kugwiza umwimbu cane cane w'ibintu bishoka hanze. Mu gihe ubutegetsi bwananiwe guteza imbere igihugu mu myaka ishika 20 yose, icihutirwa kugira dusubize itoto ubutunzi bw'igihugu n'imiryango no guhindura ubutegetsi biciye mu matora, hakaza abashobora kwitwaririka ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Abarundi bategerezwa guhitamwo hagati yo kuguma amagorwa barimwo kubera ubwoba no guhagarara rugabo bagashiraho inzego zotuma bagarukana icizere co kubaho neza. Muri kino gihe duhamagarira abarundi bose gushiraho inama nshingamateka yigenga igizwe ahanini n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, izotuma habaho ibiganiro vy'ukuri hagati y'abasanzwe bari ku butegetsi uyu munsi n'abifuza ko ibintu bihinduka kugira ngo ubutunzi bw'igihugu busubire butotahare kandi dutegura amatora meza y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027. Urunani Urundi bwa bose rugizwe n'inguvu shasha za politike ziteguriye gusubiza Uburundi iteka n'itekane, guhagarika ubunyonyezi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu. Rurasubiye kuremesha abarundi ko rushoboye guhangana n'ibibazo by'ubutunzi igihe igihugu kirimwo, kandi ko rwiteguriye gusubiza abarundi umunezero batakaje. Abarundi bose bafise umutima wo gukunda igihugu bahamagariwe gushigikira urunani Burundi bwa bose kugira twese hamwe duhagarike kino kiza c'ubukene, twongere dusubize igihugu iteka mu makungu. Igihe co guhindura ibintu cageze, dusidukane n'iyonka dushayura igihugu cacu n'ubuzima bw'abanyagihugu. Murakoze. Aha rero Kefa Nibizi yanishuye ku bibazo bitari bike ibyo abamenyesha amakuru. Dusubire tumwumvirize. Twibaza ko twibaza yuko koko ibitoro biza bidakwiye, kubera yuko igihugu c'u Burundi gishobora kidafise amafaranga mvamakungu akwiye gushobora kurangura ivyo bitoro. Ko hoba hariho ivyo biza vyasanzwe bidakwiye, mugabo ugasanga biza kugurishwa ahandi, ivyo navyo biravugwa, muga twe ntitoshabora kuza kuvuga ngo twemange ngaha bidafitiye ivyemezo. Ibitoro rero bigugwa biva hanze, bigiye kugwa muri magendo, iyo ugiye kwiraba usanga bimwe bisanzwe bitava ngaha mu gihugu, ari ibitoro biva mu gihugu ca Kongo canke mu gihugu ca Tanzania, ibindi navyo ugasanga ni ibinyene batanze ngaha, kumbure ngira ngo ababiguze canke bene amasitasiyo baheza bakabitanga, ugasanga vyagiye muri magendo. Ariko twe gushika amasaha turemeza ko leta y'u Burundi vyayinaniye kuronka amafaranga y'agaciro y'ushaka kurangura ibitoro bikwiye. Ngiye ku mumesha makuru Oswald njangaruka kubona kuri Ejo Heza News abishikazo bita Parlement Independant, ngira ngo ibi bintu zindi mizi gifaransa rigiye bitugora. Twashatse gutandukanya inama nshingamateka dufise uno munsi, usanga ikorera mu gutwi k'umugambi ku butegetsi, ahandi mbere ugasanga umenga itegekwa n'ubwo gushinga ntwara, aho usanga vya bindi bita gukwirikirana ingene kwa vya leta bigenda mu gifaransa le contrôle d'action gouvernementale bidakorwa neza, kubera yuko yaba ubwo gushinga ntwaro n'inama nshingamateka bose umenga baza gutora amategeko hamwe. Nta na rimwe turabona inama nshingamateka ishobora gufata ingingo nguhe intumbero ubwo gushinga ntwaro gukorerako uko tubibona ahandi. Ndabakarorero, ejo bundi mwarabonye ko muri Parlement Union Européenne bafashe ingingo yuko Union Européenne yofata ibihugu kimwe mu bihugu vyo muri Afrika. Hanyuma Union Européenne, la Commission de l'Union Européenne yaciye ikorera ku ngingo z'amashingamateka irabishira mu ngingo.
aho iwacu ntivyigira bishoboka inama nshingamateka yamiza gukora ivyo yatamitswe n'urwego ntwaro kuko usanga utwara urwego ntwaro niba twari umugambwe uri ku butegetsi bw'abadepite benshi no kuvuga atanga amateko hose nivyo rero twe tuvuga duti iyo nama twita ko yigenga niyo ubundi nta yandi mategeko akenewe twoha iyo nama nshingamateka kuko amategeko ariho yaba ibwirizwa shingiro yaba n'amategeko agenga izo nzego ubwayo arakwiye kugira ngo zikore zigenga ahubwo ni ingene systeme twari igihugu iba yubatse ituma bezo n'amashinga mateka dashobora gukora zigenga ariyo nagomba yuko muza gutandukanya sindi parama yo yubatse ukundi ni nkiyi dufise mugayo yoba ishobora kuvuga ijambo rikumvirwa itamaje gutamikwa n'ubutegetsi bimwe bita le pouvoir exécutif. Judas yagarutse ku mbona kazoza aravuga ati mwebwe mwavuze ko atabintu mubona bigaragara byo tuba dushaka kubona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2024 niyo giteye imbere mu mwaka wa 2026 ati mugabo umukuru w'igihugu atubwira ko biriho n'ubutare buhari ko byose bishobora gushoboka. Aha rero reka dutandukanye ibintu kama dushobora gutuma dushikayo biriho ibiduteza imbere biriho rero ibivugwa n'amajambo mugatwe duha dukeneye ibintu bigaragara wewe wombwira abantu gute ko bagira ngo bazove baba un pays émergent n'igihugu giteye imbere mu gihe tagira n'igitoco kwiyunguruza mu gihe amahinguriro atari make yugara ayandi umusaro wawo utera usubira inyuma mu gihe bo nyene baririmba kuva ku murango kushika mu ijoro iminsi yose yuko bamunzwe n'ibiturire bivuze abaturage nabo umbaho dushikana hehe mu ncamake rero ivyo duteje imbere biriho ahubwo dukenya abantu badushikana imbere ati none umugambi uri ku butegetsi niyo mwavuze utunenge canke ibinenge wagize niye muzokosora n'ivyahe twamaze kwidondagura ubu butegetsi dufise uno munsi nawe ukumizwa n'umukuru w'igihugu urimwe abantu bagira ibiturire naho n'umukuru w'igihugu ahanura amaze imyaka hafi 5 hanura n'ibuntu icambere nico ni ubutegetsi bwubakiye kugira ibiturire nta kindi jana banibaza ko niba ari mu 5 kandi kazi bakora bari ko bariyumva ati mbe muri dosiye nkura mwangahe muri nkura mwangahe muri nkura mwangahe